turagarutse kandi ubwo mukiyaga amajambo y'Imana ubushize twarayaze tubabwira ijambo riri muri Zaburi, tugerageje kwibukanya Zaburi ya 23 aho tuvuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje. Jewe uhoraho niwe mwungere wanje, nawe sinzi ko uhoraho ari we mwungere wawe. Uyu munsi rero ndakuzaniye irindi jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana rifuje ko dusangira riri muri Zaburi nyene, igice 19 ku murongo wa 23. Igice 19 mu 23 haravuga ngo kubaha uhoraho kuzana ubugingo, kandi ngo umwubaha azurara ahaze. Yesu ashimwe cyane. Ubaha uhoraho azurara ahaze. Ubaha uhoraho azomuteramira ijoro n'umurango. Uhoraho n'umuteramyi mwiza azoteramira ubugingo bwawe. Uhoraho n'umuteramyi mwiza azoguma yiyumvira ku vyawe kuko wamubashe. Iyo wubashe kubaha n'ikintu kirimo ubushobozi bwinshi. Benshi barananirwa kubaranizwa no kubaha, ugasanga agenda yishira hejuru, akagenda abona kumenga niwe ashoboye, niwe kibirengeye. Ariko hejuru ya vyose hari Imana. Muri ibi vyaririmba ngo unaho hoba umuntu w'umunyecubahiro afise icubahiro kingana gute wego ca Yesu coco n'agahinda. Ndabifurije rero kubaha uhoraho kugira ngo izokwane muhanzi. Ndabifurije kubaha uhoraho kugira ngo ibyago bizobatera. Ndabifurije kubaha uhoraho kugira ngo ingo zanyu abanyu bose babeho mu mahoro, babeho mu munezero, babeho mu gutunganirizwa n'Imana. Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire cyane, Yesu abagire neza, abahe kumugira umwungere nawe baragira neza. Yesu abahezagire cyane, abahe uwo mutima guca bugufi maze mumwubahe ibyanyu bigende neza. Yesu abaha umugisha. Bakenzi mwese ndabifurije umugisha w'Imana uva mu kubaha, mubaha abagabo banyu, mubahe ababanyi, mubaha abantu bose mu bana bato. Ndabasabiye umugisha wo kubaha uwo mu mitima yanyu kugira ngo muzoramye mu gihugu h'abazoma. Murakoze cyane rero mwese abaho umugisha, ijambo tuyisangire tuzirikana ko kubaha uhoraho ari iby'agaciro kanini cyane. Yesu rero abaho umugisha kandi abahezagire.